ndabikaze cuti namwe bagenzi ba Radio PSFM mijwi cy'ugwaruka iradisamira kuri 3 akaburungu Radio PSFM akaburungu kome amasana 28 kuri 28 kandi kibiriraho ushobora kuyumva kandi muciye ku mihora yacu yose harimo na YouTube banditse jambo Radio PSFM mijwi cy'ugwaruka cyukigenekerezo rya 18 Kigarama umwaka 2024 makupe abategura akaba ahanini ashamikiye kuri zino ngingo. Umukuru w'igihugu Ndayishimiye Varisito yarasubiriye kugabisha Gabriel Rufyiri arongo shiramwe urikome kubera ingendo avuga ko itabereye yo kurya gusa ataco akora kubguyu arongo Burundi Rufyiri n'umusuma. Ishirahamwe riharanira agateka kazina muntu rige iteka rimenyesha ko abantu batanu ari bo bishwe mu kiringo c'indwi gusa, bane bakaba batowe biziga, bamwe mu bakozi ba leta baratungwa gatoke na rigiteka. Nayo gihe amakungu yariko arahimbaza umunsi mukuru wahariwe agateka kazina muntu, ishiramwe CDDH yarashize ahabona urwandiko aho basaba ubutungane nyuma y'imyaka 15 Ernest Manirumva agandaguwe. Makuru tubateguriye saya gusa turafite n'ayandi avugwa mu bindi bisata kumwe na Jewe Philibert Karangwangira ndabashikirize nk'abandi ko ndafashwa na Yves irakoze mu buhinga bw'ivyuma kaze mwese mwidonido. Leta mvyeyi yo ivuga yuko leta mvyeyi ngaho uzosubire kujana kibuze ngo jambo ngaha mu matwi wanje. Leta mvyeyi wewe nko wowe ufise so akwima indya, ufise so akwima byose, ufise so akwima ishuri, wagavuga ngo n'umuvyeyi. Leta mvyeyi kumbure nuko utavuga rumwe n'ubutegetsi ariko hari abanyagihugu wowe sinzi kuvuga ugwa rigo mugana genda kubwira gajo Philibert sinzi kuvuga ugwa rigo ivyo ndavuga nugushikuza kubera ko hari abanyagihugu bayitare mvyeyi leta nkozi abona bariko barafashanya nayo nabikoresha kugira ngo bayishigikire. Amakuru tuyahere mu kuri inkuru y'umutekano nkuko biri mu cegeranyo cishiramwe rihanira agateka kazina muntu rigiteka. Abantu bashika kuri batanu barishwe, bane batogwa ari biziga, numwe yaborejwe igufa. Muri ico cegeranyo nyene rigiteka yama isohora buriyinga abantu batandatu barakorewe amabi afatiye ku gitsina, abantu babiri nabo barahagaritswe biciye kubiri n'amategeko. Rigiteka igatunga agatoke bamwe mu nzego z'umutekano, ipereza n'abapolisi ko aribo bari nyuma y'ayo mabi. Inyuma yaho umukuru w'igihugu Ndayishimiye Varisito avugiye ko twarishira hamwe Orikome ari umunebwe hari mu mwaka uheze 2023, unaho yaraye avuze ko Rufyiri Gabriel akenye mugabo akarya neza akaba mu nzu nziza kubw'ivyo akwiye kwitwa umusuma nk'abandi nkuko bishikirizwa na Varisito Ndayishimiye atwara Burundi muri kino gihe. Ni inkuru twateguriwe na Claudine Ndayishimiye. Nkuko vyibonekeza mu mvugo y'umukuru w'igihugu Ndayishimiye Evariste asa n'utemera na gato ivyashikizwa n'urongoye ishiramwe gishinze kugwanya igiturire n'isesagwa ry'ubutunzi bwa leta Oricom ariyo Gabriel Rufyiri. Mu mwaka wa 2023 umukuru w'igihugu yari yamije Rufyiri ku majambo yaramaze imisi akoresha mu bimenyesha makuru bitandukanye, aho yavuga ko umukozi wa leta adakwiye kuja mu rudandazwa, ivyo Rufyiri yise incompatibilité de fonction. Ico gihe Ndayishimiye akaba yagirije uwo waharanira intwari bereye ko arya adakora. Hari abantu bicariye ngaho bari mu vyimviro vya kera ntagazi niyo tugezega mugabo yicariye Bujumbura aracari mu mwaka w'igihumbi n'amajana 1990. Twe natwe turi mu 2023 nabanze yiruka dushikire kwako imbere yuko atunegura, nabanze ashikaho dushitse abanze yumve ko atamurundi akwiye kubaho atakoze, abanze avyumvuko niyamara kuvyumva yuko atamurundi akwiye kubaho atakoze araheza tunegure. Uretse umuntu akunegura wabize ivyuya uri kurakora kugira abaduca inkokora gusa nta nkokora tuzociga. Twigisha intwari bereye, turwanya ibiturire, twigisha abakozi gukora ntavyaze guko yicariye haji Bujumbura yumviriza insaku gusa zaba batama bakera agacaza. Rero umukuru w'igihugu
gihugu giriri nari nzi yuko mwene bajya ari bo ba mbere baba bari mu bene gihugu babahanura bavuga bati ntihagire uzorya adakoze nge n'ingorane ivyumviro bishaje turivemwo twumve yuko umwene gihugu wese ateza gukora nimumbwire none nk'umuntu avuga ngo umukozi wa leta ntaze adandaze ikintu na kimwe avuze bijya biraganda bitangiye ku buntu sindabidandaza avuze amata nkama sinze ndadandaza nce dasesa nce yago ndamushire yinywe ko azi yuko je ngwanya abagwayi za bukene amakomisiyonere ndabagwanya arabizi rego umukozi wa leta abaye umukomisiyonere kaba kabaye umukozi wa leta agiye gutsindira isoko wenye nari waritanga kaba kabaye narivyo ntazi ko tubivuga ko rumwe harageze ko abimbarira anyigisha icigwa jewe icigwa ubu ufise bw'uburambe nirirwa ndigisha jewe nyene kubera ari mu biro ntavyazi ikibabaje na disikuru yiwanje ntayumviriza iyo abayumviriza tuba tuvuga rumwe abo bafite ivyimviro biboze rero ndababwire gwaruka tubaveko kwibere mu 2023 igihe umukuru w'igihugu yari kashikira ijambo aho banki nkuru y'igihugu yari kiribuka imyaka 60 imaze ikora ndayishimiye wowe ubwiwe yabwiye abari aho ko Rufyiri asa n'ugumura abandi kuko akenye mugabo akarya neza aha akaba yamwise umusuma awawundi avuga ko akenye mugabo atakintu na kimwe akora mugabo akarya neza sumusumu kandi nzobimubaza bugi munsi umwe nzomuhamagara neza turi kumwe n'ivyabona ndamubaza je mbwira wewe resource yawe do finasema umusuma yiba none utarima ntukore nta na kimwe akora yirirwa yiyerera ngaho mwibarabara gusa kuja ku maradiyo ravyeshe nico cyonyene niko kazafise usanga ari kujya hoho akenya kiriko noneho nta kenya n'umutunzi umuntu yifitiye inzu mwirohero yiwe kandi ga muri 2005 yari nciye aho nk'abandi mugubu boss abarundi turazinanya aho mwamumenye ujya ari ku rugamba wo kugwanya igihugu guerre psychologique ari kuri guerre psychologique ujya ndabizi je ntimuzi ko rumugwanye none tugira tugarukane agaciro kihagi Burundi ayo mwabande mwaca mukoma amashi none Gabriel Rufyiri akaba atacarashikiriza kuva ndayishimiye avuga ayo majambo ico bikoze aheruka kubwira abanditsi n'amenyesha amakuru ko ubuzima ni butahinduka mu Burundi yitegure gusubira gutunganya imyiyerekano ari wenyene nkuko yigeze kubikora. Claudine Ndayishimiye ukengurukire mu gisi yose yahimbazaho umunsi wariwe guharana agateka kazina muntu ishiramwe CDH yarasoye ugwandiko bavuga ko uwo munsi ushitse hezi imyaka 15 atabutungane kuri Ernest Manirumva yagandaguwe bunyamaswa co kimwe n'abandi barundi bagiye bararenganywa ariko ntibarenganurwe bitewe nuko ubutungane mu Burundi bukorera mu kwaha kw'abagiye bararongora ico gihugu bagasaba leta y'u Burundi kwikubita gashi bareke ubutungane bwidegembye kugira batunganirize bose. Odas Kaburu mu gihe mu isi hose hariko hahimbazwa umunsi wahariwe agateka kazina muntu nkuko bisanzwe buri mwaka tuye isi barabira hamwe uko agateka kazina muntu kifashe haba aho baherereye no kwisi yose muri rusangi abahurikiye mwishirahamwe Ensemble pour le soutien des défenseurs des droits humains en danger SDDH mu mpfunyapfunya y'ururimi rw'igifaransa baboneyeho akaryo ko gushikiriza ko bababajwe no kubona uwo munsi ushitse agateka kazina muntu kabandanya guhungabana mu Burundi ubutungane nabwo bukaba butidegembya ngo bushobore gutunganiriza ababa bahungabanirijwe agateka kabo babicishije mu nyandiko SDDH bavuga ko muri abo bahungabanirijwe agateka kabo ubutungane ntagire ico bukora uza kwisongana Ernest Manirumva yari icegera c'urongo yishiramwe Oricom kurwanya kurya igiture no gusesagura ubutunzi bw'igihugu haheze imyaka 15 agandaguwe bunyamaswa ariko kugeza ubu akaba atabutungane nyabwo arahabwa kugira hamenyekane abamugandaguye banyabo ibi bigasasira indava ubwicanye n'ayandi mabi akomeje gukorerwa abarundi ari naco bituma uyu munsi wahimbajwe mu Burundi abatari bake muzira karengane buzuye amabohero irya nino mu mihingo igize Uburundi muri abo bapfunzwe hakaba harimwo abaharanira agateka kazina muntu abamenyesha makuru nka Sandra Muhoza apfunzwe ku kadenderezo ni mu gihe hari abaharanira agateka kazina muntu hamwe n'abamenyesha makuru bahunze Uburundi kuva mu mwaka 2015 leta y'u Burundi yabashizeho umutahe mpuzamakungu w'umwomekerano ibagiriza ko bashatse kwifatanya n'abagerageje gutembagaza ubutegetsi bwa Petero Nkurunziza itembagazwa
y'ubwo butegetsi leta y'u Burundi ikaba yarigize ubwitwazo kugira ngo irongereho akaryo ko gucecekesha abaharanira agateka kazina muntu n'abamenyesha amakuru kugira abakorere mu bwoba ntibongere gushikiriza inkuru zijanye n'ihonyangwa ry'agateka kazina muntu bikozwe n'abakorera leta y'u Burundi canke abacuditse nayo. SDH bakaba batewe umutima uhagaze n'ibiriko birabera mu Burundi muri iki gihe himirije amatora aho agateka kazina muntu kadasiba guhonyangwa cane cane ku batavuga rumwe na leta y'u Burundi, abamenyesha makuru bakorera mu Burundi hamwe n'abaharanira agateka kazina muntu. SDH bagasozera ubwo rwandiko batera akamo abarongoye u Burundi mwa kino gihe kurekura Sandra Muhoza atakirinze gusabwa co kimwe nabo bose bapfunzwe bazira ubusa, guhagarika agatotezo kariko karakorerwa batanu mu mashirahamwe AFGB na APDH baharanira agateka kazina muntu mu Burundi kuva naho burundu imitahe yashizwe kwa haranira agateka kazina muntu ko ari 12 hamwe na bamwe mu bamenyesha makuru bahunze igihugu mu mwaka 2015 nyuma yaho kureka ubutungane bukidegembya kugira bukurikirane abagandaguye Ernest Manirumva bongereye bakwite intahe mu gahanga. Abarongo Burundi mwa kino gihe basabwa kandi n'ishirahamwe SDDH guhagarika gatotezo iterabwoba n'ipfungwa bibandanye byibonekeza mu Burundi ku batavuga rumwe nayo, ahubwo bashire imbere demokrasi batanga umwidegembyo kuri bose haba muri iki gihe c'amatora na nyuma yayo. Odas Kaburo urakenuye nayo mu gihe amakungu n'u Burundi budasigaye inyuma baheruka guheraheza isekeza ry'imisi 16 no kugwanya amabi n'ihohoterwa bifatiye ku gitsina n'ubu mu Burundi umukenyeza bandanya kuboherwa amaboko imugongo. Ibi bishikirizwa na Hoze Hakizimana umushinga amateka yahunze igihugu, akaba bishikirije inyuma y'abakenyezi babiri bagorobeje bahohoterwa n'inzego z'umutekano hari ku muhingamo wo kwa 16 Kigarama mu mwaka wa 2024. Tumwumvirize. Birababaje cyane ko umuntu mu Burundi afatwa nk'igikoko, naco nyene igikoko kitagiranye neco. Kubona bakubita abagore bariko baratembereza utuntu subwa mbere babigira kuko baba babuze uko bagira, barondera uwo bagurira kwira baje kugaburira abana babo, bagaca bafatwa nk'ibikoko, bagakubagurwa, bagakubitwa, bakagenda barabirirana amaraso mu makanwa no mu mazuru. Ubwo nta n'isoni abo bantu twebwe nsigibita abantu. Uwo ndashimiye nabiwe bafata abantu nk'ibikoko, uwo ndashimiye arazi icyari ubwo nta n'isoni bimutera, nta n'isoni bitera ko atahandi kw'isi abantu bafatwa bene uko, aho bakubitwa nk'inzoka bakagenda barabirirana amaraso mu kanwa no mu mazuru. Abagore ahandi hose basonerwa, mugabo mu Burundi kubona abantu bandashimiye ba Senede David baza gukubita abantu ngo nuko bariko baratembereza utuntu mw'ibarabara bagowa y'ikivumvu ngo bashobore kugaburira abana babo, aho bo bafashije barabakubita, barabakorera ikibi, bakagenda barabakwega mw'ibarabara barajana kubapfunga nk'uko umengo bisha abantu. Nta n'isoni bibatera. Nimuze dufatane mu nda twanka abo bamenja, abo bicanyi baje kononera abarundi, kwica abarundi, ibintu tutigeze tubona. Jewe imyaka mvise ibyo bintu sinigeze ndabibona, haba mu gisagara canke ruguru ibyo bintu ntivyigeze biba. Nibiriko biraba mu Burundi kuri iki gihe cyabo bicanyi, abo bamenja bakozeho nyabwoko kuva imyaka none n'ubu bari bandanye. Va hasi abarundi, va hasi twese tuve hasi, twese aho turi tuve hasi, ndabibasabye shimitse. Uwo akaba yari Hoze Hakizimana yahoze ari umushinga amateka mu Burundi. Iyi muri ko mwumviriza ni Radio Peace FM ijwi ry'ugwaruka isamira na kuri wesatu akaburungu Radio Peace FM akaburungu.com. Mukanya tubandanya n'amakuru tubabategure. Radio Peace FM. Kubera inzara izura inzara mu gihugu c'u Burundi n'ihohoterwa rikorerwa ugwaruka ruguma ruhendwa ngo rurangiwe akazi mu bihugu by'akarere ka Afrika y'ubuseruko, ariko bashitseyo bagahagirira ibibazo bitandukanye no bagafungwa atakibaraba. Ni mu gihe n'ababakira bakabarangira ubwo buzi
atavyangombwa baba bafise, gutyo iyo bagize ibibazo badasubira kubaraba. Abaharanira agateka kazina muntu babona ko ugo ari urudandazwa ruriko rurakorerwa abana b'u Burundi nkuko bishikirizwa na Libération Ndayishimiye arongoye ishirahamwe Refugee Right Action gishinze guharanira agateka k'impunzi. Tumutegabire mwishirahamwe ryacu kuva mu kumunani twarumvise yuko hari abarundi bafungiwe ahitwa Cotera ni district iri mu manu. Turagira amatohoza yingene twotora ikibanza bafungiwemwo kugira ngo dushikeyo tubaze ikibafunze ningene nico bagirizwa. Hama twarashitseyo rero turabaza igituma bafunzwe, baratwiganira nabo nyene ko baba bahunze inzara iri Burundi, baba bahunze murazi yuko urwaruka rwishe rutegekwa kuja mu mugambwe uri ku butegetsi, ariko abatabishima bakabona n'inzara baca batangura guhigwa n'inzara hejuru. Rero gikuru gihambaye nuko baca bakirwa n'abandi barundi. Twabonye umengo n'urudandazwa kuberaho kubashira aho abahunze bashikira kubarangira kugira ngo baronke ivyangombwa vy'impunzi, ahubwo babatwara kurima. Aho kurima rero bakagenda badafise ivyangombwa. Rero usanga bafungiwe n'ubusara karenganyo, ari amatati ari hagati y'abakoresha, usanga umwe yabahemvyaya bafadikanije n'uwo baba yabarangiye akazi, ugasanga n'amatati atafatiye agaheza agakora kuri abo bantu batazi ururimi, batazi iyo bari, ugasanga mbere barafunzwe. Rero kuva mu kumunani abo barundi barafunzwe muri ako gasho kari ahitwa Cotera. Rero bari barabuze n'abakurikirana kubera abo bantu nyene babarangira ubuzi ntibaheza ngo banabakurikirane. Uyu aharanira agateka k'impunzi avuga kandi ko ishamwe arongoye rigiye kwitura inzego zijeje kurwanya urudandaza rw'abantu kugira urwo rudandazwa ruhagarare burundu, eka mbere n'abarukora bashigwe imbere y'intahe n'ubunyene. Tumukurikire. Shirahamwe rigiye kwitura inzego zijejwe kurwanya urudandazwa bwa kiremwa muntu, kandi ziriho kugira abagira amatohoza bafidekanije n'igipolisi, baba abo bantu bakora urwo rudandazwa nabo babazwe, mbere bishobotse baje imbere y'intahe, kubera urudandazwa rw'abantu ntigwemewe, mbere no kw'isi yose ntigwemewe. Ariko turabona yuko abarundi, urwaruka rw'abarundi bobo bariko baradandazwa, bakajanwa iyo batazi, bakajanwa mu bintu batazi ivyo ari byo, bagasanga mbere bambuwe n'utwo baba bari bafise, aho babanza kwakwa n'amahera twari twabivuze. Rero mw'ishirahamwe ryacu tugiye kwitura inzego, kandi twotera n'akamo abarundi bari hanze mu kwakira abandi bahunze iyo leta, bahunze leta ya CNDD-FDD, bafise ingorane, bahunze ibitandukanye, yuko bobarangira inzira zitomoye kugira ngo baronke ivyangombwa, bongere bironderere akazi bifuza, kandi babona yuko katobatera ingora. Uwo akaba yari Libération Ndayishimiye aserukira ishirahamwe Refugee Right Action igishinze guharanira agateka kazina muntu n'ak'impunzi. Mu gusozera aya makuru, mu ntumbero yo kugabaniriza ibiciro abanyagihugu narijya hibonekeza umurindi munini w'iduga ry'ibiciro ry'ibifungurwa, ikigo kijeje kwegeranya no kubika umwimbu Anagesa kizotangura kugurisha ibigori ku banyagihugu bato bato. Ikiro kikaba kizogurwa amafaranga y'amarundi 2100, aho ni mu gihe ikiro c'ibigori mu masoko no mu yandi madandarizo kigeze ku mafaranga 3000. Iryo sekeza ryo kugurisha ibigori ku giciro kitavuna rizotangura ku munsi w'ejogenekerezo rya 19 Kigarama uyu mwaka wa 2024. Ico kigo kikaba carashoboye kwegeranya umwimbu ungana n'amatoni 71,363 n'ibiro 935 y'ibigori. Ivyo bigori rero bizogurishirizwa mu bibanza byose byari byaguriwemwo uwo mwimbu. Umunyagihugu wese murantunga arekuriwe kugura ibiro 25 ku kiringo c'amayinga abiri kugeza ku igenekerezo rya 2/0 umwaka wa 2025. Amasaha yo kugurira ko ivyo bigori
ni kuva isaha 2 zo mu gatondo gushika igihe cy'isaha 9 n'igice. Nyuma y'ico kiringo abazoba basavye ibigori nk'abacuruza, aborozi n'abahingura ibigori by'ifu bazoshikirwa ari uko izo ndwi 2 ziheze. Abo rero bazoronswa ibigori hisunzwe umwimbu uzoba usigaye, hazoshingwa n'ikindi giciro bazogurako. Abarongoye intwaro n'abajeje umutekano bakaba basabwa kuzofasha kugira umunyagihugu mutoyi aze yubahirizwe. Ninaha rero dusozera amakuru twari twabateguriye. Mwakoze mwese mwakurikiranye kimwe uruganda rwacu rwa Radio Peace FM y'ugwaruka rwatorokanije. Ntibagiye Yves Rakoze yareka aramfasha mu buhinga bw'ivyuma. Naho George Philibert Karangwa nariko ndabashikiriza none sanga ku munsi w'ejo. Nagahwana.